rero Evariste Ndayishimiye umuravye kuva ashika intumbero ziwe zijanye no kwigizayo ubwa mbere abo biboneka neza yavyerekanye nabo badasangiye ivyumviro vya politika. Urabona ingene nta rwego na rumwe nk'umugambwe nko mu kiringo giheze nk'umugambwe CNL wari ufise hafi ibibanza 30% mu nama nshingamateka, mu masezerano yari ucavuga ko umugambwe wose ugenda uronka ibibanza bingana n'ingene userukiye mu nama nshingamateka, ariko urabona ko ata mu CNL kwa Ndayishimiye ashobora kuronka ikibanza, kirazira n'urugero rwo kubica no kubapfunga rwagiye ruduga. Abo nuko bo bari no mu nzego baraboneka, hari abanyamigambwe bo batari mu nzego, dufata imigambwe yari ikomeye nka MSD, ukaraba uko bafashwe Frodebu, ukaraba n'iyindi, abo bantu bose barigijweyo ku buryo ubona ko umengo ntibakira abarundi bakwije byose. Umugani w'umukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yivugiye mu majambo yiwe ati CNDD-FDD nibwo Burundi. Rero kwa Ndayishimiye Uburundi bwiwe buragarukira cyane kuri CNDD-FDD. Niyo uravye nk'aya matora aherutse ukumviriza ivyo avuga, yariko aravuga ko abarundi bose batoye CNDD-FDD, mu cyamako cyubazo uti abo yita abarundi ni bande? Avuze abarundi bose ni ukuvuga ko abamutoye ari bo barundi, abatayitora abo ntabaharura mu barundi. Ico ni ikintu kiboneka mu ngendo yiwe, numva ko kwigizayo ibendera ry'u Burundi bisigura n'izindi nyifato nyinshi zose zishya zigenda zikurikira. Ivy'igisirikare nabivuze, navuze ku vy'imigambwe no ku vy'amoko naho nyene ico kirakomeye. Ni intwaro ikoresha urugeri rwinshi mu kwigizayo abatutsi, ntikivugwa, ni ikintu kitavugwa muri kino gihe, ntikivugwa, ariko ni intwaro ikoresha urugeri rwinshi cyane mu gutera yigizayo abatutsi uko ishoboye kose, aho ishobora hose, nko mu nzego udasanga bitomoye neza mu masezerano yarusha no mu bibwirwa shingiro ko baza kubahiriza nka bijya byo kuvuga ngo 40% 60%. Muri ivyo bihe uca usanga nk'urugero rw'abatutsi ruba ubusa canke rwaduza kugarukira ku rugero rwa 20% mu nzego. Aho mvuze nk'ubusa ni nk'abatwara iperereza mu ntara n'ubusa, kubera ko Arusha itigeze itomora ingene nk'amoko aserukirwa mu nzego z'iperereza. Twara indero mu ntara wasanga iyo bashyizemo umututsi abumwe canke babiri mu ntara 18, bikamera gutyo nyene ugiye mu batwara amagara y'abantu mu ntara. Ishirahamwe ry'igiteka ryarakoze icegeranyo cerekana neza ivyo biharuro byose uko byari bimeze. Nuba ahantu hose bitatomowe ingene amoko aserukirwa, abatutsi nta jambo bafise muri iyo ntwara. Ikindi kintu kiboneka cyo cyakozwe guhera kuri Nkurunziza bubaka ibwirizwa shingiro rishasha, ningene bakuyeho n'ibyo bya 40% mu nama nshingamateka naho biba byubahirijwe, baciye bica icubatswe yarusha, cyatuma naho umuntu yo ari 40% abafise ijambo rikomeye mu ngingo zifatwa, bagira bati gufata ingingo ubu mu gutora amategeko bizoba kuri 50% n'ijwi rimwe, harenze kwijwi rimwe. No kuvuga ko uri 40% hakaza ingingo irenganye uwo mugwi wose, uwo mugwi ni woshobora kubibuza, uwa 30% yoshobora gufata ingingo, bamwe 40% ariho bari iruhande yuko bari muri CNDD-FDD ico bategetse nabo ba 40% bose baza gukomera amashi ico CNDD-FDD izoba yavuze, atarindi jambo ryabo iza kubaho. Naho bo batuma gutora itegeko uyu munsi rivuga ko bafusi izo 40%, naho nyene bo bitora baje batutsi bari mu nama nshingamateka, bo batuma gutora itegeko rituma atazosubira kuyibamwo, bo ritora baje batutsi muri CNDD-FDD. No kuvuga iyo ntwaro uko imeze ubu ni intwaro y'amacakubiri agenda gahoro gahoro. Urugendo rukomeye ubu bafise n'ubwo guheza ikibanza nk'abatutsi bafise mu nzego z'umutekano mu rugeri rwinshi, nk'ibi wumva bagira bati twinjiza abantu 10,000 tutakiraba uko Arusha yavuga ingene abantu baza guserukirwa muri ivyo bintu, akavuga bati dukeneye abasoda benshi baje kugwana muri Kongo tubinjirize rimwe, ntawe uza kubiharura. Hariho ibindi bintu biri symbolique, hariho ukuntu ku ntwaro ya kera bavuga ko umunyamacakubiri bamudefinisa gute. Kimwe mu byo bita umunyamacakubiri n'umuntu yashobora kubahuka kwerekana neza akadoma ko urutoki ingene abahutu barenganijwe. Uyu munsi mu ntwaro iriho naho
umunyamacakubiri n'umuntu ashobora kubaka kuvuga kerekana aho umututsi nawe yarenganijwe aca yitwa umunyamacakubiri. Ariko ndagicibutsa ndamaze kukivuga no ngahasi ubwa mbere, umunyamacakubiri ntabwo ari uwerekana akarenganya umugwi kanaka uriko urakorerwa. Umunyamacakubiri ni uwufata ingingo zikumira umugwi kanaka. Amacakubiri ntabwo ari ukwerekana akarenganyo, amacakubiri ni ugukumira. Rero umunyamacakubiri n'undi afata ingingo ukabibona ko yakumiriye. Amasezerano y'Arusha ugira rabo ko navuze ya esprit yari yubatswemwe kuri President Buyoya, yaragira ati kugira biboneke ko dutwara twese nuko uwa mbere atwara igihugu afise ubwoko ubu ugukurikira mu gufata ingingo akomeye aba afise ubwoko budasa n'ubwo. Niyo ngendo yo kwa President Buyoya, naho batabyanditse ngo bitomere uko nyene muri ayo masezerano. Mbaye umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere aza kurongora leta ntidusangira ubwoko. Ariko bandayishimiye bagira gute? Bagize bati hahoraho ivyegera bibiri. Muri ivyo vyegera bibiri hariho kimwe c'umututsi cahawe inguvu ku nzego za politike, iz'umutekano, iza diplomasi. Ntidukeneye ivyo bintu. Baca baragira bati reka tubihindure dushireho umushikiranganje wa mbere. Ni ukuvuga umukuru w'igihugu asangira ubwoko n'umushikiranganje wiwe wa mbere, bakaca bagira icegera c'umukuru w'igihugu. Je muhanda mwita sinzi ko bafata ko na mututsi ndamwita ishugwe bamanika muri saro. Nta kintu na kimwe ajejwe uwo muntu. Sinzi ko novuga nkabiheza. Navuze intara ingene zitwawe uwo munsi, aravuga ati turi twese, ukaca uvuga uti ndagena abahutu bane batwara intara n'ubundi kamwe ndagahe intara imwe, nzovuga ko bose barimo. Ahandi hose bagiye bagira gutyo. Rero ndabisubiremwo, sintangara ko dufise umukuru w'igihugu atemera ibendera ry'ubumwe, kuko n'umunyukuru w'igihugu w'umunyamacakubiri gose ashobora kuzodushikana ahantu habi cyane. Ndangirize ku kantu kamwe gusa naho kumurindira yuko murangiriza kuri ako kantu Pacifique nahazwe hambavu y'ibi bibera mu nzego no kugena mu mabanga, hari ibi vyadutse vy'imvugo vy'ugwanko biboneka mu gihugu. Ivyo vyo nimubona ko bitandukanye n'aya masezerano y'umwe bw'abarundi, aho usanga abantu bavuga ivy'amoko badafatwa ku rugero rumwe mu Burundi? Ni ikibazo gikomeye gose icuvuze, ingene ubutungane bw'Uburundi uyu munsi bukoreshwa kuri bino bibazo vy'amacakubiri. Navuze ko jewe amacakubiri ndayashira ku rugero ahantu habiri. Amacakubiri ndayashira ku bijanye n'imigambwe, ivyumviro vya politike. Amacakubiri ndayashira no kuri bijanye n'amoko. Ubutungane bw'Uburundi uyu munsi ubwa mbere bwo n'inyundo y'uguhonda uwo wese atavuga rumwe na CNDD-FDD. Muri ndondeza hariho nk'umukenyezi wo muri Frodebu dufise yanyurujwe muri 2015 nk'abo bandi. Ukuvuga uwo wese CNDD-FDD ishobora kuvuga iti yakomeye, yotubangamira, yohava tugora, aranyuruzwa, ubutungane ntibuzovuga, nta na kimwe kizomukingira. Agize Imana ntibamwice, baramutwara mu mpimba bakaryamikayo, ntazigera atunganirizwa, niyahejeje umunyororo ntazosohoka. Nuko ubwo butungane bumeze kuri ico kijanye n'ivyumviro vya politike. Ku kijanye n'iki cy'amoko nk'uko wari ukimbagije, tugire ku burorero buboneka. Ku bijanye n'amoko hariho nk'uburorero butatu ngira mpagarareko. Hariho akarero twese tuzi kumumenyesha makuru Sandra Muhoza. Turamaze ukavuga mu kiganiro, sinza kugatabako cyane, ariko ndakibutse gusa. Sandra Muhoza akiri umwana agifite imyaka 8 mu 1993 yabonye bica nyina wiwe, yarabonye bica inarume, yarabonye bica batemagura, ariho abibona n'amaso y'umwana w'imyaka 8, baratemagura umukenyezi wa inarume. Arabona bica inakuru. Ivyo avyibonera n'amaso yiwe ari umwana w'imyaka 18. Nawe nyine aza gukira ari uko hariho umwe mu bari ko baratema abo batutsi baho muri komine Ibusone nimba ntihenze, yavuze ati wewe so ndamuzi, atera ngo amusubize inyuma gushika atenda kakereka ingene kiruka kakingira ahantu mu nzu, kakana barakarondera ati wa mukobwa wa nakarihe ko tutamubona. Bamwe bati nawe nyene yapfuye, mu bandi ati kumenga ntitwamwishe. Uwumvirije iyo nkuru yiwe ni inkuru ibabaje gose. Arakuze, arabaye umukenyezi. Hanyuma mu mwaka wahera 2024 harabaye inkuru yaciye muri RPA yavuga ko CNDD-FDD yinjije amakonteneri 4 y'imipanga.
umuntu yiboneye abavyeyi biwe batemeshwa umupanga birumvikana ko ivyo avyumvise ajugumira bimwibutsa vya bintu byose yabonye. Hanyuma abari muri groupe WhatsApp y'abamenyesha makuru bariko baravuga sinzi ngene ivyo vy'imipanga bijemo, aravuga ati igihe hatangura iyi programa ijanye n'ibintu vy'ubumwe bw'abarundi, je nari nkiri muto cyane, nobibutsa ko hari habanje kuba ubwicanyi bwabaye mu makomine ya Ntega na Marangara, Ntega hariya mu Kirundo na Marangara mu ntara ya Ngozi. Aho mu 88 je nari umwana w'imyaka 12, ni ukuvuga ko nko mu mashure nari ngeze menga mu mwaka wa 5 w'amashure mato mato. Muca mwumva ko uravye umwana w'iyo myaka nta bintu vyinshi cyane abatahura, bariko baravuga ko habaye ubwo bwicanyi twarabona ko hateye ubwoba. Nari umwana akurikirana gose amakuru mw'iradiyo, tuvyumva twumva biduteye ubwoba ivyo bintu vyabaye, haba hakoreshwa amajambo nk'ikiza, ntabwo umwana batahura ngo ikiza n'igiki, ukumva bariko barasubiramwo ngo bigira bibe nk'ivy'irindwi na kabiri ntitwaba tuzi ivyo vyabaye ivyo ari vyo. Rero mu mwanya wa mbere hari ubwo bwoba. Hanyuma Perezida Buyoya, ivyo vyabaye mu kwezi k'umunani, guhera mu kwezi kw'icumi Perezida Buyoya yatwara igihugu ico gihe yaramaze umwaka ku butegetsi, aravuga ko atanguje politike y'ubumwe. Ntiyibagiye umenga hari nk'itariki 4 z'ukw'icumi igihe ashiraho umugwi w'abantu 24 yavuga ko bagiye kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Abo 24 ico gihe sinovuga ngo nashotse ndabimenya, nabisomye inyuma ko barimwo abahutu 12 n'abatutsi 12. Abo rero nibo bafashe uwo mwanya. Kumbure ngira Ruke Rukingama ni waza kutubwira ingene ivyo bikorwa baba barabikoze. Aho nari mu mashuri ngeze nko mu mwaka, nibaza ko nari nko mu w'indwi, niho higeze kuza twabonye abategetsi baza ku mashure. Pacifique, munyemereye gato, nagomba kugira ngo numve yuko uwo dufise ku murongo ari Rike Rukingama. Rike Rukingama, sinzi ko munyumva, nimba munyumva mwofyonda kuri ako kamikro kugira ngo twumve ko ari mwebwe turiko turavugana. Kumbure ko ngira ntareka twumva Pacifique, mwobandanya. Kumbure ngira ntibabimenyereye cyane, ariko turabona yageze ku murongo. Mwobandanya mwari mugeze. Nariko ndavuga nti ngeze mu mwaka w'indwi niho twabona abantu b'abategetsi batugendera mu mashure. Ico gihe bavuga ko baje kudusigurira ivyari muri raporo yari yakozwe n'uwo mugwi. Umwana w'imyaka 13, 14 sinzi ko yashobora gutahura neza ivyaba biriko biravugwa, mugabo izo raporo zaravuga ko mu Burundi habayeho injyane zikashiramwo imyaka nka 65, 72, bakavuga ivya 88 batavyinjiyemwo ngo tumenye ivyabaye ivyo ari vyo. Nka jewe nari umwana novuga mu ijambo ry'igifaransa afise curiosité gose, naba nipfuza ahubwo ko bambwira ivyo bintu bavuga vyabaye batatubwira ivyo ari vyo. Ivyo babicisha ko nk'uko umenga umuntu wese arabizi, hanyuma bakaca batubwira ko atakuzura kaboze, bakaca bagira ko rero batubwira ivyo raporo ivuga ingene abarundi bakwiye kubana, bakatubaza ivyo twoyivuga ko. Nta vyinshi cyane nka twebwe twayivuga ko. Nk'ishure nariko yari yitwa College Mabanda, iyo shure yari ifise umwaka w'indwi gusa, navuga twese twari bato cyane, nta bakuze bazi vyinshi barimwo. Wasanga nk'abigisha aribo bashobora kubaza ibibazo bagira ico bavuze, ariko nk'abanyeshuri nta kintu kinini twabivuga ko. Mugabo twarumva umengo ni ibintu vyiza batubwira ubumwe ni ikintu cyiza, uriko uracumva wumva ari ibintu vyiza, ariko sinovuga ngo twaratahura gose ibintu vyariko biravugwa ivyo ari vyo. Mu 91 niho rero wa mugwi usubira ukagaruka. Numva bamaze gutanga iyo raporo, Perezida Buyoya yasavye uwo mugwi ko woca ugenda ugashiraho ugakora ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi, ukanavuga n'ibindi bintu vyokorwa bijanye no gushimangira ya masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ico gihe narayasomye, hariho n'ikinyamakuru Ubumwe, usanga bayanditse yose
yari nimero special tukayasoma mu mashuri bakayadusomera bakabigarukako byaba ari ibintu byiza mugabo uno munsi nasubiye kuyasoma ndasubiramo neza kuva ku rupapuro rwa mbere gushika ku rwa nyuma nasanze naho nitwa kumenga narinda yazi nasanga hariho byinshi mbona ko ntari isanzwe nzi rero mbaje uti mu gihe cyacu twumva ari ibintu byiza bivugwa mugabo nta wovuga ngo byari ibintu twinjiramo cyane noba ngira mbeshye ku myaka y'iwacu ngo twaba turiko turabyinjiramo cyane gusa twumva ari byiza kandi twabona twicarana n'abakuru bakaza bakatubwira uko babitubwira umuntu akagira ibyo abajije kumbura abakuze abadukurira nibo bashobora gutahura rwose ibyo biriko biravugwa kuturusha wumvise imigambwe mikuru ibiri yariho Frodebu na Iprona ukumva ingene abafrodebu bavuga abaporona hanyuma ukumva ingene abaporona bavuga abafrodebu byari bitutsi biteye isoni bamwe bitana ngo bakinyamwanira ahandi wumva ngo izo mporona igihe cyazo cyaraheze hariho ibintu byinshi umuntu yogarukako mbere bica bitera bizana kimwe cy'amoko kitakiragarukamwe muri iryo higanwa urabyumva rwose ko hagiye higanwa ry'abahutu n'abatutsi kubera ko no muri cya kiganiro rimwe mpegiye kuvuga hari ibibazo byari byasigaye mu nzira bitatorewe umuti haca haza umugambwe nk'abahutu bagira bati turaronse umugambwe w'abahutu uje kutwishurira bya bindi byose byo muri kahise mugabo Bibiliya kiretse kwivuga ko hoba hazobaho ibihano by'inyuma twarapfuye Bibiliya ntihana umuntu arenze kuri ibyo bintu ivuga ko ari byo byiza n'aya masezerano niko ameze aravuga ibintu byiza by'ikibano mugabo ntavuga ngo ubirenze ko azohanwa gutya ntashyiraho urwego rugejwe kuyubahiriza ku buryo habaho uvuga ati wewe wabirenze ko ibi bintu ntibishoboka wewe nawe hindura iki n'iki n'iki cyangwa byabaye ubugesera wewe ukwiye guhanwa ayo masezerano ibyo ntabyo yategekanije ikindi novuga ngira cyanyuma notera nk'uhereza ko ingene amasezerano aranditse mu rupfasoni rw'abatwara ico gihe uko perezida buyo yameze uko Rukingama baba bari hafi yiwe bakoze bafise imvugo y'urupfasoni bafise ingene bavuga bafise ibyo batadudurirako yoyo aravuga gusa ko ari ugusangiza ubutegetsi bose amoko yose akiyumva mu butegetsi mugabo ntatomora ingene ubwo by'ukuri ubutegetsi busangiwe buba bumeze kuko nk'ico nko muri iyo myaka uravye ivyo perezida buyo yahinduye mu ntwaro y'ico gihe byari bike intwaro z'imbere nazo nyene zavuga ubumwe bw'abarundi buriya nta perezida n'umwe yatwaye Burundi atavuga ko ari intwaro ya bose ariko yavuze intwaro ya bose ugasanga leta ishobora kuba ari leta y'abantu 200 wagenda ugasanga nk'ubwoko bw'abahutu barimo abashikiranganji 3 b'abahutu harimwo babura amatari warondero kashobora kuranka amatari umwe w'umuhutu kuri bangahe ibintu bimeze gutyo rero ubigize gutyo aravuga ati najewe n'ubumwe bose barimo perezida Buyoya we uko atahura intwaro y'ubumwe irimwo bose yatanguye akora inzego usanga abahutu n'abatutsi bangana uko nyene yabikoze ariko yubaka uyu mugwi w'ico kibazo haciye nk'iminsi 10 gusa yaciye ashinga leta yise leta y'ubumwe ni leta cagira umushikiranganje wa mbere badasangiye ubwoko akajazana leta irimwe abahutu n'abatutsi bangana amareta yose yakurikiye gushika arinde aheza mu 1993 wasanga biguma bimeze gutyo yagena aba-ambassadeur akabikora uko yagena babura amatare akagerageza kubikora uko yagena handi heshi ikibazo cyaguma kinanirana kenshi cyaba ari icy'igisirikare mugabo we yabona ko kumbura ari wazohaguma akaguma bigira gutyo rero aho niho mbona handi bihendeye abantu banditse ayo masezerano hari ukuntu hari ibyo wamenga baribikiye avuga ati twe twabitahuye ivyo ari byo kumbura tuzovyumvisha abandi rero ingorane zagiye kuza inyuma zifatiye kuri ibyo byose ndiko ndavuga kumbure hari gukenerwa intwaro y'imfata kibanza abandi bashobora gutsinda amatora nk'aba Frodebu nabo bagategurwa muri iyo ngendo y'ingendo ubutegetsi bwubakiye ku bumwe amakuru asumira abo baranabisavye barabibankira ariko ndibaza ko iyo habaho intwaro y'imfata kibanza bose bakabanza kubana kumbure byari kudukingira ko zijya njyane za 1993 zitaba Egome ndabona Bamvugiyumvira ari ku murongo sinzi ko ariko atwumva Frederic Bamvugiyumvira mwaba muri ko muratwumva
Alice yego ngira munkundi imbere yuko bamvuga inyumvira aca yishura hari uwitwa Rike Rukingama twagomba kumva twemere ko ari we Rike Rukingama muratwumva yego ndabumva oh Imana ishimwe ko dushoboye kubatora ego mwakoze ngira ubu twoha ijambo Frederic bamvuga inyumvira hanyuma tuze kugaruka kuri Rike Rukingama Alice E- mwobandanya ikibazo ego ego Frederic bamvuga mwakoze inyumvira ngira ngo mwumvise ikiganiro kigitangura turiko turavugana kuri ivy'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mwebwe ayo masezerano nko mu mugambwe w'abadasigana Frodebu mugambwe Frodebu aho ngira murantunga kamuciyemwo yagomba kuvuga umugambwe w'abadasigana iprona utandukanye na sawanya Frodebu ego murantunga umugambwe ngira wa ngo hariho Melchior uwundi Ndadaye yararongoye umugambwe w'adasigana Iprona araza kuronka ijambo mu kanya murantunga mu mugambwe Frodebu mwebwe ayo masezerano mwayumva gute yasigura iki mwarabona ko hari ico ashobora gufasha abarundi kugira ngo banywane kumbure nokongera ko akandi kabazo kuko nari nabajije ntimwakumva Frederico bamvuga inyumvira mbega ayo masezerano y'umwe bw'abarundi ico gihe yaje mugezehe ngira ku batabazi nibutse yuko mwabaye icegera cy'umukuru w'igihugu mwongera murabana umushinga amateka ico gihe mwari mwarinjiye muri politike mwarihe hanyuma mushire ko nakabazo ka Alice ikibazo ca Gilbert jewe arya amasezerano aho yaba 91 nari mu mwaka wa kabiri wa universite no kuvuga nari ntanguye umwaka wa kabiri wa lisansi hanyuma urumva sinari mu vya politike n'ukuri ni naco gituma ntaco kinini nyano bibafashamwo mugabo ndagira ico nabivuga ko nkuko Pacifique we yari nakure cyane ari umwana yabikurikira rero mpere ku vyavugwa yasiguye ngene vyagiye bikurikirana 98 Ntega Marangara burya 91 nyene mu gihe cayo masezerano harabaye igitero ca Paripehutu muri Bujumbura hanyuma ibintu bike bitari bike birononekara barabamwe n'abapfungwa urumva ya crise nyene nk'uko yari isanzwe imera ariko yaza ikabandanya yaza kwa kundi nyene bakarondera baca bavuga bati ni mwebwe bakarondera ntafata mu makarati kuko babikeka bagata mu minyororo rero aho perezida yaziye mu 87 mu kwezi kw'icenda urabona ko nta mwaka twovuga ko wari bwahere neza umva kuko Ntega Maranga yaciza mu kwezi k'umunani rero ibyo bya Ntega Maranga rasukuvuga ko byari bishasha mu gihugu cyose uri mu bahutu warumva imyidogo y'abahutu warumva imyidogo y'abana b'abahutu warumva imyidogo y'abantu abatutsi sinzi ngende babifata mugihe cyo nakubwira cyo vy'ukuri hariho ingorane mu kuntu ngira ngo ubutegetsi bwibaza buti inyishu ziriho abo bantu ngira ntavyo babona reka twibandaniza ibyo twarimwo gushikaho abantu rero biyerekana biciye muri ibi bya violence mu bisanzwe utwara igihugu ubwirizwa kumenya ingene abanyagihugu biyumvira kandi wewe ntuce uvuga uti ko biyumvira uko ivyo ntaco barya tuzobitora umuti uko vyama nibaza ko kwari ukwihenda burya kijya kibazo ca Ntega Marangara ikibazo ca Paripehutu 91 byari ibibazo vyerekana yuko ico ibibazo vy'ukuri by'abarundi bwo bw'abarundi ari ibibazo vy'ingorabahizi umugani w'umunyarwanda ibibazo bidasanzwe urya mutiro batoye wo kuganira wo kuyishubiraho urya mu rwi kwiyumvira ibwirizwa nshingiro kwiyumvira gushinga leta y'ubumwe byerekanye yuko mu vy'ukuri abanyagihugu sivyo bari bakeneye kumva ko abantu bose mu gihugu bishira bakizana bashobora kuvuga atabwoba bashobora kugira amabanga mu gihugu atari gutora abantu bo mu ntara imwe mu bwoko bumwe
oya abantu bose buagire uruhusha rwo kuronka ibyo bahabwa n'ubutegetsi kandi bakabironka kumwe nk'uko twabivuga muri Frodebu atamwana n'ikinono atamwana n'ikinono. Rero ibyo rero kugira ngo bibe byara Perezida Buyoya yarategereye ingene ibintu biriko birahinduka mw'isi. Ndabibutse kandi ko muri mwaka wa 1990 hari habaye inama y'irabore mu Bufaransa. Perezida Mitterrand ababwira ati imfashanyo y'Ubufaransa kuri mwebwe mwabihuwe mutaratera imbere izoba isa niyiza ku bantu bamaze gutegera iyi ntambwe ya demokarasi mubwirizwa gufata. Rero we yavuze ati oya nk'umuresponsable reka jewe ndondere imiti ishoboka hanyuma abantu baganire. Kandi burya nagira ndabibutse zirya ntwaro za gisirikare burya zari zifise ibibazo kuko umuntu aje gutegeka nk'umukuru w'igihugu siwe yaba yizanye, ntiyaba yatowe, yaba yatowe n'akarwi nako kamufisemwo inyungu zako. Ntacyo ari gushobora kuvuga ngo ndagize ibi kuko abona ko yabona gusumba abandi abo bari kumwe ibyo bati bitabanega canke ntibabone ko ari ibibazo. Hanyuma nicyo gituma burya n'uyu munsi uvuze Buyoya abatutsi bazokugira bati reka kuki kuko bamuca mumugeranya na Bagaza ari maze kubifatira intumbero kugira ngo bihere mugabo bidaheze bikomera ahubwo utari kumenya ingene byari kuva mu banyagihugu. Rero nkavuga nti amasezerano ari n'amajambo meza. Amasezerano harimo ibimenyetso byinshi, ikimenyetso c'ubumwe, hariho idarapo ricafye ikimenyetso c'ubumwe, hariho indirimbo n'ubu ikiririmbwa, hariho amasezerano uyu munsi baguma basubiramwo abakuru b'ibihugu. Ariko ikibazo tutarategera nkumbura abantu tarashikako nico arico ubumwe no kuvuga iki. Ego ngira ico nico agiye gusigura Professor Eric Rukingama munyemereye Federico bamvuga inyumvira. Ego nibutse ko ariko baradukurikira kumbure abarutse vuba mutamuzi. Eric Rukingama yabaye umwigisha muri kaminuza, yarajejwe amabanga atari make mu gihugu harimo ko umushikiranganje ajejwe ivy'imigenderanire, umushikiranganje ajejwe kumenyesha makuru, umushikiranganje ajejwe inyigisho mu mashuri yisumbuye kaminuza n'ubushakashatsi, yongera ayobora n'umugambwe wadasigana Iprona. Uno musi imyaka 35 amasezerano y'u Burundi yemejwe. Eric Rukingama urunganwe ruriko ruradukurikira muri kino kiganiro ari naco kibazo abajije Federico bamvuga inyumvira ati mbega baratahura icari cyo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yazananye he, kubera iki, ari mwiki, asigura iki? Ego baramukije mwese, hanyuma ndabasaba n'imbabazi kubera ingorane za tekinike dutesheje umwanya. Ikibazo c'ubumwe bw'abarundi nibaza ko ari cyo kibazo kiri shingiro rya byose. Ubumwe ni ikintu gihambaye, uravye mbere hari ibihugu byinshi mw'ikazirano ryavyo bishingira ku bumwe, ibihugu bikomakomeye n'ibindi nabanza gusubiramo, kuko ubumwe nibwo gihugu. Igihe abanyagihugu cyangwa abenegihugu batari kumwe nta gihugu kiba kihari. Mu Burundi rero dusa n'abagize ingorane kubera igihe kirekire ubwo bumwe bw'abarundi bwari buhari, abantu bakabugendera kandi bukabafasha no gutorera inyishu mu mihana z'ibibazo byaja biraseruka. Hanyuma muti none urwaruka rwarutse vuba, ubwo bumwe bw'abarundi burabutegera icyo ari cyo, bugategera neza intumbero yabwo, bigategera neza yuko ari ishingiro ry'igihugu. Nibaza yuko umuntu yokubahuka kuvuga yuko naho atagukoresha ikivunga, yuko urwaruka
rutari ruke rudategera neza ico ubumwe bw'abarundi ari cyo. Kubera iki? Kubera amatariki muheje gutanga y'imyaka 35 aragaragaza yuko umusore w'imyaka 35 aba amaze gushinga urwiwe bimukundiye, umwigeme nawe nyene aba amaze kwibaruka. Ni ukuvuga yuko twebwe twitwa yuko ivyo bintu twabitegereye, ubu tubibwira abantu batabitegera neza. Kahise bagenzi bacu banye basigura ntibakazi. Ejo bundi hariho n'uwadutse atanga urutonde rw'abami batwaye iki gihugu rutarigo, hanyuma akaza guhata abarimu ngo ntibagende kwigisha ibintu bitari byo. Abo bana rero nibo twari dukwiye ngo guharuka, nuko ndabita abana nabo abagabo n'abagore, gushira imbere. Jewe muri 72 nari umugabo, nari ngiye guheza école normale aho niga. Hanyuma ibyabaye nabitegereye simbanza kubigaruka ko izo nizo mugabo narabikurikirana. Abo bantu batera baciye mu za Rumonge narabakurikira. Abo bakuru bishe muri icyo gitero batwara intara mbamwo, ndabazi amazina, nayo ndabazi, abari abajuji nayo ndabazi, abari abakomiseri nayo ndabazi, n'abandi. Perezida Buyoya yararongoye igihugu icyo gihe, atarafata ingingo y'uko icyo kibazo abarundi bocicarira bakagitorera umuti. Inyishu zitomoye umushingantahe Rwinyumvira yazidomye ko urutoki sinobanza kurandira. Hanyuma muti none baravyumva. Mu Burundi hari umuce w'abantu b'abahutu canke abatutsi, ibintu byose bizana inyishu z'amahoro batavyumva kuko atavyo bafise mu mutima, atari yo ntumbero bafise, kandi babona yuko atavyo bazanira mu ndumane. Mugabo abenshi ikibazo c'ubumwe bw'abarundi baragitegera, kandi bagitegereye kuva tukigenda kukibigisha. Jewe nari natewe iteka, nari muri bamwe 24 bagira umutwi kunonosora ico kibazo no kugerageza gutanga inyishu. Abarundi rero baremera ubumwe bw'abarundi, kandi nibo benshi. Ngira munyemereye mu mbabare ndabaciremwo mu rumwigisha Riki Rukingama, uno musi umwana avutse hirya y'ejo canke ariko aradukurikira canke azokumviriza kino kiganiro mu myaka igiye kuza, insiguro ubumwe bw'abarundi, abo 24 mwari kumwe mwiziki, mwahaye insiguro ubumwe bw'abarundi iyihe, hari mwiki muri ayo masezerano, mugerageje kwishura mu majambo make? Mukuru w'igihugu yashinze uwo mugwi n'abamufashije kuwushinga, nawe yahanuje. Imana yari yarabahezagiye kuko wari umugwi urimwo abantu b'ubwoko bwose, ab'intara nyinshi, abakenyezi, abakiri bato, n'abantu twahora twumva twikukira bavuga mu maradiyo. Hanyuma rero intango n'intango kwabaye ukwihweza neza inkomoko y'ingorane aho zatanguriye, ubumwe ingene bwari bwifashe, ingene abarundi babugendera, ico bwabafasha mu buzima bwabo, hanyuma ingene bwatanguye guhungabana abakoroni baje, hanyuma n'igihe rero bwatanguye gutera ingorane zikomeye abantu bagacanamwo. Kahise k'iyo nkingi y'igihugu aribwo bumwe bw'abarundi. Hanyuma rero
turaja no mu biganiro bitomoye bigaragaza ukuri, amazina y'abarongora igihugu cy'u Burundi mu bihe byose bikomakomeye arasokoroka, abantu barabivuga, icyakozwe kiravugwa. Hanyuma ijya vuruguvurugu yo muri 1965 umushikiranganji yamara amezi 3 bakamurasa, hanyuma umusubiye agarutse bagasubira bakamurasa, hanyuma ati none uwamurashe yarihe, ngo bari baramunyegeje abazungu bamwe bamwe, ngo none ubu yarahunze ari mu Buganda. Hanyuma ubundi akaza kukaba kwa kundi abo Bahutu bagatwara, Abatutsi bakaza bagatwara bagapfa, hanyuma abami bagatwara bagapfa. Ibyo byose rero ido n'ido ryarasokorotse, naho byose tutavyandikuriye ngo tubishyire muri raporo. Hanyuma rero mu Burundi bwa vuba naho nyene umushingantahe bavuga inyumvira yabigarutse ko uretse 72 imbere yaho harabaye izindi ngorane z'ubundi bwoko. Hanyuma arasigura neza ivyo nacishije ko n'ingoga byose hari umwanya munini. Hanyuma 72 havuye hasigaye inkovu nini kubera ivyo byose byavuzwe. Hanyuma iyo ngovu rero baragerageza gusanasana duke mugabo icyo gihe mu ntango byasa n'ico bita mu rurimi rw'igifaransa une jambe de bois, kuko ntibari barakoze ku ndimatima y'izo ngorane zituma abantu bangana. Ikindi kintu gikomeye mwavuze ni uko muri 80 hoho nivungira benshi mwarabikurikiranye, abantu batera muri Nteganamaraga, hanyuma leta irafata ingingo zikomeye kugira ngo aya macakubiri ntakwiye igihugu cyose. Hanyuma muri icyo gihe nyine nk'uko byasiguwe, hanyuma nk'uko mwanya mubitwenga kare, hariyo umushingantahe yavuze ati iyo migambo yose yaravukana kuko yose yari muri iprona. N'igihe rero tuboneye yuko hageze yuko abarundi bakurikiza iyo ngendo yo kugira indwara rusange irimo imigambwe myinshi, ko twaciye tuyitanguza umwe wese agafasha mu byo ashobora. Rero icyo gihe nari maze gutangura gucudikana UNESCO, turazana abantu barabigisha, hanyuma imigambwe myinshi iraboneka. Mugabo byose ntibyaciye bitora inyishu nk'uko babivuze muri 1993 kwigandagurwa ryandagaye hasi yatera ikindi kiza kirahitana abantu benshi, harajamwo n'ingendo zisa n'ihonyabwoko. Mugabo nk'uko umuntu umwe mu bafashe ijambo imbere yabineguye, ntidukwiye gutora itariki ngo duce duhagarara mu kwihweza ikibazo cy'u Burundi, kubera no hanyuma nivyo byadukoranije ngaha. Ayo macakubiri yarabandanije, haraba abantu bayagwanya, haraba n'abandi bayagendera. Igihe bashinga commission vérité et réconciliation yari ijejwe kuvuga ukuri no kumwanisha abarundi, batoye itariki bishakiye, bari kubibwira ikabandanya ikora, kuko na hirya y'ejo hariho abantu bagandaguwe bazira ubusa. N'ubu turiko turavuga ngaha hariho abandi bariko baragandagurwa. Abo bose iyo komisiyo ikora ivyo yasabwe na masezerano y'Arusha yari kubikorera ko, ntibavuge ngo twebwe ibi turaba ntihagire ubivuga, ngo mugabo ibyabaye kera aba ari byo tugumako.
igikorwa rero cyo gukomeza amahoro nico kimwe no gutosora ifuku. Gutosora ifuku yamiza y'agati. Ubumwe butosekaye nta kiba gisigaye, nta gihugu kiba kigisigaye, kandi ibihugu vyirwa birasambuka bikamanyagurika. Tubona twari dukwiye kwita agatima mbembera kugira ngo wese atange icyo ashobora kugira ngo ubumwe bw'abarundi bufise iyo buva bwongere bukomere, Uburundi busubire bube Uburundi bw'amahoro, Uburundi bw'ubumwe, Uburundi bwa bose, Uburundi bw'ubutungane, Uburundi bw'iteka n'iterambere. Murakoze. Ego mugomba kuvuga yuko ubumwe bw'abarundi busigura yuko mwashizeho amasezerano aza gukuraho ikumirana hagati y'abahutu n'abatutsi, kwankana, kugira ngo bose basangire ubutegetsi, bakundane, canke ngira sinzi ko ariko natahuye. Hanyuma kubera iki buhimbazwa itariki 5 Ruhuhuma? Itariki 5 Ruhuhuma babisiguye niho raporo yabaye kuri ivyo vyerekeye amasezerano yaseruka, nguko mwene wacu yabivuze. Nta muntu ashobora kuvuga ngo rero ndazanye ifirimbi reka ndayivuze, hanyuma urwango rwabaye mu Burundi nk'uko ruba ahandi ruce ruhera, hanyuma amahoro aca atanguka. Ico nariko ndagerageza kubasigurira. Umwe wese atangura uko ashobora, mugabo igihambaye ni ukutabesha abantu. Ngo ku mutaga ukagenda ukigura baririmbira ubumwe, hanyuma ku mugoroba naho ukarara urarandura imizi ya bwa bumwe wiriwe urasigura. Ubumwe rero si kugira ngo kibe kiraro cyo kunezereza abashaka kunezerwa, kuko muramaze gusigura mwebwe mwese kenshi yuko muri kahise k'i Burundi aya macakubiri ahanini atumwa n'abantu barondera ubutegetsi, rimwe rimwe babishoboye, n'abandi barondera ubutegetsi batabishoboye, bagashaka ko ubutegetsi buba ikiraro cyo kuronka amatungo atagira uko angana, hanyuma canke ikiraro cyo kumira ku butegetsi, naho abajejwe kubiraba n'abanyagihugu baba babona yuko mu by'ukuri hari hakwiye kugaruka agahenge. Nivyo niyumvire. Ego murakoze Professeur Luc Rukingama. Tugaruke kuri Frederico Bamvuginyumvira. Iyo bavuze bati amasezerano no kuvuga ko ari abantu babiri canke barenga canke impande zibiri canke zirenga baba bagiye hamwe bakaganira ku kintu bakagiharira ko bakagira ico bashitse ko hama bakagiranira amasezerano. Frederico Bamvuginyumvira, ku bwanyu aya masezerano yitwa y'ubumwe bw'abarundi ntimwibaza ko yabaye ingingo ya politiki hakuba amasezerano koko yoba yari guhuza abarundi bo mu bwoko bwose canke bo mu ntara zose? Ikibazo kandi uvuze kirumvikana, ndacishura uko. Aha nk'ubu wovuga ati mu Burundi kugira ngo ibi bintu twabayemwo bihere hakwiye iki? Ni ukuvuga ntiwogira inama ku bantu bari mu mashure, b'abakozi ba leta, b'abanyeshure, kuko igihugu si cabo gusa. Haba hakwiye ko abo bantu bashaka gutegeka baba bafise imigambi yo kubaka igihugu, bagenda guhura n'abanyagihugu ku mitumba, abo bagiye mu ishuri nabo batagiye mu ishuri. Kuko jewe mpora rimwe nganira n'abantu b'abatama, ukumva ingene yiyumvira, ukumva ko ari ukuri kuzima.
kandi muvuga ururimi rumwe muvuga ikirundi nubwo burya iki kirundi tuvuga hajya nkumburiye mu batama ntibacumvaga neza kubera ko kiba caragiyemwo ibintu by'ibifaransa birebire mugabo nagira ndakubwire uwogira ubumwe nyabwo ni kugenda kuganira n'abanyagihugu ukababaza ibibazo vyabo utagenda kubabwira ibibazo vyawe urashobora no kubaza uti mbere no kubera iki aba bantu baryana mwibaza ko bafiki abanyagihugu bakubwira bati erega burya si twebwe turyana nabize baryana bakaturyanisha abo bize nabo ni kuki baryana kubera ko batumvikana ingene botunganya igihugu cabo bose bakaronka ivyo amategeko abarekurira n'ivyo ubushobozi bwabo bubarekurira burya ikibazo kiri ngaho Alice ntuzorondera ahandi ugiye ukaganira n'abanyagihugu ukumva ibibazo byo ku mitumba nka yose ivyo byose ugaheza ukavyegeranya ugaca ugenda wikubaka ya vision atari imwe baririmba yo mu biro hanyuma nturabe nkunzi hanyuma abanyeshure mu kwiga bakiga uko nyene ubushoboye Imana yihereye ubwenge akiterera imbere wewe ntuzevuga ngo uyu ntibishoboka uyu oyaye rero ubwo nibwo bumwe nyabwo si ubumwe bwo mu nkaratasi ni ubumwe icyo bita la vie en action la vie en acte c'est la vie en acte ni ingene abantu babayeho ni ingene abantu bameze mu bisanzwe abahutu n'abatutsi bakabana mu mahoro jewe nari nagize umugambi wo kugira ibintu by'ibigwati gushira abahutu n'abatutsi n'abatwa hamwe bakaba babana bakaba bafise isengero bakaba bafise amabarabara bafise isokaho birirwa barakorana imigambi yo kwiteza imbere hakaba abantu babaherekeza aho uwo muntu amaze imyaka 10 abaho uko ivyo vy'ivyumviro bindi by'abahutu n'abatutsi birazimangana kuko hakenewe ko umunyagihugu yumva ko muri uwo mwene wabo ataraba amazuru ataraba ibiki kuko je ndaza abatutsi biwacu bafise amazuru maremare asumba n'abatutsi ndabaje ntugenda akanamuke ngo n'umututsi wabikuyehe ugasanga rero abantu twaragiye mu bintu by'amashema adashoboka tuvuga tuti ngiki bimeze uko siko bimeze hariho imitima y'abantu imitima y'abarundi irakeneye kubakwa burya yabivuze yigeze kubivuga Pacifique nyuma n'amasezerano ya Arusha nayo zari inyishu zakijya gihe kandi zarasumbije intambwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hanyuma nazo nyene nayo masezerano ya Arusha nayo ntakwiye hari ibibura kubera ko kirazira ko abantu bavuga ngo wewe kubera kumeze uko cugira uko bavuze bati imigambwe icyo nashimye muri Arusha ningene bavuga bati imigambwe nibeho kandi ifatwe kumwe kandi hageze kwigenda kwiyamamaza igende yiyamamaze abanyagihugu niyo bazovuga bati wewe urabaye uwa mbere wewe urabaye uwa kabiri wewe urabaye uwa gatatu aho tuca dutandukanira n'ibindi bihugu nuko twe tuvuga tuti wewe wabaye uwa mbere ingo wewe wabaye uwa kabiri ingo wewe wabaye uwa gatatu ingo turaza abacinga amateka baronse urafise uruhusha rwo kwinjira muri leta ukazana ukagira abashikiranganje bameze uko mugabe kiba gisigaye nuko iyo migambwe ica isubira igahura ikavuga iti none turabe amaprograme duhurirako makuru aba ariyo tuza gushira mu ngiro erega abantu bose bakumva ko bafise uruhara mu kubaka igihugu cabo izo nzego bakumira namwe bimwe bya gisirikare twavuga kare uyu munsi ubona ko maze no gufata n'izindi ntumbero ibyo byose bakavuga bati umusirikare umupolisi bakabarera ukundi imigambwe ikaregwa ukundi twisunze ico kintu cyo kwitwa vy'ukuri ubumwe bw'abantu kuko abantu basangiye igihugu ndabakiriyemwo Frederico bamvuga inyumvira nibutse yuko icyo gihe nkuko muvuze kare mugifite ijambo mwavuga muti muhisi president Buyoya yazanye inyishu muravuze n'ivyo mwari mwakoze igihe mwaba indongozi muzana politike y'ibigwati akabazo nari mfise mbega igihe mwarahira kugira muje mu mabanga murahira umwe bw'abarundi ivyarimwo indahiro mwarayemera canke kwari guheza ibwirizwa mu mugambwe Frodeb ico gihe ko bavuga yuko politike y'ubumwe bw'abarundi isa n'urugoto mbega mwavyumva kumwe mu mugambwe Frodeb umwe bw'abarundi mwarabwemera jewe aho naza
ubumwe bw'abarundi nasanze bwanditse urumva ko hari n'iminsi myinshi jewe mu mutima wanje naravyemera kubera iki uyo Rukingama urumva twari kumwe Rukingama urumva abatatuzi yaranyigisha icyo gihe haza ubumwe bw'abarundi yari mu professeur wanje mu nyuma turahurira mu n'amashinga amateka turahurira no muri leta mubazi ingene twirirwa turagenda mu gihugu gusigurira abarundi ingene babwirizwa kwigenza kwibi by'ubumwe byabaye mu gihugu burya hariho abantu baje baravyigisha kera cyane cyane abazungu sindeka kubivuga kuko bavuga bati abantu muto tabaryanishije bariyubatse barafise ibintu biranga igihugu cuyubatse umuzungu waraje aritegereza asanga hariho inzego hejuru hagati hasi asanga hariho ivyo twemera hariho imico yacu ivyo rero byarabateye ubwoba ko bavuga bati ati ibintu tutabisambuye ntibizotugora ati kubisambura nako nukubabwira ati mwebwe muri beza mwebwe muri babi mwebwe muri bijuju mwebwe muraza ubwenge birababaje kumva uyo muhuriye mu mahanga ngo urya n'umuhutu urya n'umututsi urya n'umunyabururi urya n'umunyengozi ukamenga hari ibihugu bitanu bitandatu ukamenga ntitwarategera ico arico igihugu kuko igihugu ntawugira bibiri ntawugira bitatu ni kimwe kandi tugisangiye tubwiza kuba dufise umuco wacu tukaba dufise akaranga kacu tubwiza kwisunga n'utubona akavuga ati barya abantu bari n'ico bapfana rero cyane ndababwira nti ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi twaracyumvise mugabo kucemera je naracemera mugabo nasanze ntibikwiye kubera ko hariho ibyababaje abantu barafise imitima yatuntuye iyo mitima yatuntuye umuntu yoyikandate yoyunga gute kugira ngo turabe ico vamwo hanyuma nawe utegeka ushireho amategeko akingira bose ushireho ingene utumbereza abantu baronka ibintu bangana atamuntu aza gusumba uyundi ngo nukubera ngo ava hariya nukubera ngo hitwa ko ari mu bwoko ubu ngo hitwa ko ari mu bwoko nababariye nti ndashobora kukuzanira abantu 15 ukambwira uti nyereka umutu nyereka umuhutu bikagufyura bikaguta ku amazi mugabo abantu babigira barafise ico bashaka kandi nticyaheze kuko urabona rega aho tutumvikana birabafasha aha twociga tukagita inyuma yacu ibyo bikomere tukabikanda hanyuma abantu tukabera nyine bashobora kubaho kandi babibeshejeho mu buryo tubarereka mu migambi tubereka ibi byose abantu baravyibagira tukaraba imbere tukaraba ibidukiza bitugirira akamaro hako tuguma turondera ibiza kutwica ibidutuma dutuntura kandi tutari bubitorera umuti ngo dutere umuti akahise karahise ubu twiga tuti abantu bababaye twobakiza gute twobaremesha gute mu kubera ingene bashobora kubaho kandi babana n'abandi nizo niko jewe ndavyumva nayo bijya bya kijya gihe ingene abantu bari bashamiranye iprona frodebu abahutu abatutsi birumvikana ngo tuje dushika muri birya kubera ko ubutegetsi bw'imbere nibwo bwabwiza kuba bwarabitoreye umuti ariko nabwo babura nti bajya nta na kimwe bamaze muntu uzenya muri za kampanye jewe niho nari aravuga ati ngo muzotwara munwa w'inkoho wazivye muzotwara imbere y'umunwa w'inkoho wazivye bikavugwa hojya no hino byasigura iki wacabona cagati ere guhamagaye abandi ati namegenda murondera inkoho mugabo babivuga ntiyabaco ariko baravuga kubera ko burya barundi ntiturahura ngo tuganire neza imitima iri hamwe dutora inyishu zibereye ku bibazo vy'iwacu urashobora kubandanya ego mbingira ngo mbere yuko tugaruka kuri Pacifique Ninahazwe nahimse akabazo nagira mbaze Professeur Luc Rukingama mbega isano ryo bari hagati y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'amasezerano y'Arusha ryo bari rihe ubwo amasezerano y'Arusha ntiyaje kuko ubumwe bw'abarundi bwananiwe ejo bundi hanyuma y'amasezerano y'Arusha Uburundi bwarasubiye gutora itoto abantu benshi bari barahunze barahunguka ndabibwira kuko ndabizi kuko mabanga nari njejwe harimo gutahukana impunzi ndagenda ndabubakira amazu hariya
bakumutambara mu za Rumonge ejo bundi ndahaciye umukecuru mbona aja yirukanga atarantambira ngo wewe niwe wadusizikiririje sinari nk'imyibuka urumva yari muri rwinshi abantu rero baraza turagira komite turabatunganiriza dusukiranya ubwenge bwo mu mashuri dusukiranya n'ijambo rya ba sokuru ry'ingene buzuriza abantu bacanyemo ubumwe rero bwamyeho bwaratosekaye buriho kuko abantu bagerageza gukoresha ubwicanyi abantu bagerageza kuza guhonya ubwoko abantu badakurikiza amategeko mu gutanga akazi mu gutanga amashuri bariho baruzuye mugabo hariho n'abandi ivyo bintu babihakana mbere bakabizira sinobanza kurondogora kuri ico kibazo kumbure umuntu yotangura kwibaza ati none ibi bintu bizogenda gute ni ukuvugisha ukuri ni ugusohora ukuri ukaja habona kandi ariko ndabakiriyemwo Professeur Eric Rukingama ngira mwumvise akabazo mugenzi wanje Alice yarababajije ati mwibaza ko ayo masezerano yananiwe benshi baravye ivyaciye bikurikira mu 1993 bagafata ko ayo masezerano ataco yamaze nibutse ko Eric Rukingama mwebwe nyene muri mu mugwi w'abantu 24 bayanditse uno munsi muri mu bakiriwe urubanza bataburanye mu Burundi bakekwa kugira uruhara mwiganagurwa rya President Melchior Ndadaye kandi mwaragize ukomeye kugira ngo munywanishe mutore inyishu ikibazo abarundi bari bafise mbega bavuga ko muba mwarataye umwanya ku mwanya mwamaze mwandika ayo masezerano ku buryo yatwaye uno munsi muvuze yuko ayo masezerano abarundi bayatoye 90% mu majwi ntimubona yuko atarukiza yazanye mwataye akanya ayo matora yose atarakenewe mukanya nabaciriye umugani muzi yuko utosora ifuku yamiza y'agati sikivi c'umunsi umwe sikivi c'umunsi umwe umuntu atanguye kureka kwiraba akaraba amakungu igihe haziye intwaro igwanya ubumwe igwanya amahoro yirukana abantu ibica ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarahagurutse riravuga ati amasezerano Arusha kuva ashinzwe yarazanye agahengwe k'imyaka 10 mu Burundi tubasabye rero kuyakurikiza ndugaye twamugina iryo ni ijambo rihambaye nayo ibindi by'abantu bishwe muri 2015 bazira yuko bahagurutse kugira bakingire ubutungane bakingire bwizwa shingiro mbere n'abari bagize bamwe iryo bwizwa shingiro baratorotse barahunga kuko babona yuko kwemera amabwire bariko barumviriza ko ari uguhemukira igihugu bariho hariho abantu bateshejwe izabo baragenda uwo n'umugwimwe hariho abamenyesha amakuru bahizwe buhongo nabo nyene barateba baromoka nabo nyene tuja mu vy'amazina hariho abanyepolitike bazize ahanini kuko aribo bari barashinze iyo politike y'ubumwe bw'abarundi bakayishyigikira nabo nyene barirukanywe n'ubu hariho abataramenya ico birukanywe nga jewe nivyo vyoroshe ngahaye mubamenyesha amakuru gusigura ico batwagiriza c'umuhisi yitwa President Ndadaye naco nzi ingene cyatanguye naco nzi ingene cyakwikiye nzi gusa izo manza baduciye ejo bundi kuko
igihe perezida Ndadaye yagandagurwa cyabaye ikibi kibishe kubera hari hasanzwe hariho amategeko yandi yo gucako umuntu atabanje kuza kugandagura umuperezida. Jewe sinaba mu Burundi igihe Ndadaye yapfa, nari maze imyaka 2 nibera mu gihugu ca Buraya, nari mfise akazi, nari umuntu akomeye, nari membre du conseil exécutif de l'UNESCO. N'inkuru yuko yagandaguwe nayibwiwe n'abazungu. Umuzungu yampamagaye arafata ukuboko antwara mu biri aranyereka ati wewe ntibambwiye ko uri Umurundi? Yene Umurundi. Ati wanyu ngo barishe perezida, ngo none barahagaritse amaradiyo, isanamu naronse n'isanamu z'abana bo mu Kibirimba bariko baratwima. Ego, kumbura ngira ico kizoba ikindi kiganiro tuzobatumira. Reka ngaruke kwa Pacifique Nahazwe. Pacifique Nahazwe ngira mwakurikiranye amajambo Federico Bamvuga Inyumvira yahoze ikigira cy'umukuru w'igihugu yavuze arakomeye, ati gihe cya Frodebu ihangana na Iprona bavuga ngo muzotwara umunwa w'inkoho aruko wazivye. Uno munsi tumaze iminsi twumva imvugo mwene izo muri CNDD bavuga bati abandi bazosubira bazotwara CNDD gushika Yesu Kristo agarutse, no kuvuga impera y'isi. Uno munsi muravye ibi vyose vyavuzwe, insiguro zatanzwe n'abamvuga inyumvira, insiguro zitanzwe na Rike Rugikingama, aho tugeze uno munsi mugerageje kurimbura amasezerano y'umwe bw'abarundi ageze he, turiko tuja he, turiko tuva he, ni hehe mubona inkurikizi ziremereye muravye ko ibintu vyagiye biraba inyuma y'imyaka 35 agiyeho? Ego murakoze. Hariho akantu kamwe no kongera ko kuvyo nari navuze, mbona kabuze cyane bariko barakora aya masezerano, nuko uyaravye inge abantu babiganiriye, kiri mu kibazo mwigeze kubaza na Federico Bamvuga Inyumvira, abaganiriye barabo mu butegetsi nyene bwo nyene busa nuko bwaganiriye muri bwo nyene ubutegetsi bwa Iprona, kandi birumvikana kuko yari ikiri intwaro y'umugambwe umwe. Aho mvuga gusa ko bihendeye nuko bibagiye ko hari intambwe ikomeye yari igiye kuza, iyo y'imigambwe myinshi nk'uko byari ko biraba muri Afrika yose, kuko usanga mugwi munini wo bari bagize ijya komisiyo n'abaporona, hari abatara abaporona, hariho abatara abaporona, biragoye kuba nk'abasenyeri ngo n'abaporona, abasirikare muri ico gihe bari bakira abaporona, ariko n'aba batara abaporona mu ntwaro y'ico gihe bose baba bitwa abantu bari hamwe basa n'abegereye ingene intwaro ikora muri uwo mwanya. Hakaba n'abaporona bari bariyo batakiriyo. Akaroro gatoyi ni nka Sylvestre Ntibantunganya. Sylvestre Ntibantunganya yatwara Institut Rwagasore, ukuvuga ko niwe yari ajejwe kwigisha Iprona. Ku murango bamurugeka mu ntara zose z'u Burundi agiye kwigisha Iprona. Ariko muri uwo mwanya nyene Sylvestre Ntibantunganya yari mu bashinze Frodebu mu 1986. Ni ukuvuga yuko iyo bamurungitse kwigisha Iprona akavyigisha mu maseminere ku murango, abamukundiye mw'ijoro bagahura yabigisha Frodebu agahindura bimwe byose yabigishije ku murango. Rero ikosa mbona mu kugene bakoze ibi bintu byo gukora ano masezerano, bariganirije, basa n'abiganirije, hanyuma abatavyemeye ababona ko bitoborohera bakemerana, kuko narigeze kumviriza Ntibantunganya ibyo yavuze mu 1994, hari haciye imyaka 3 gusa ari mu bakoze ayo masezerano, yaratowe ari bo bayashizeho. Numva ingene yavuga, avuga ati rwari uruhendo, yari amajambo aryoshe gusa yo kubesha abantu. None ibiko bivuzwe n'uwanditse ayo masezerano nyene bica bihinduka ibiki? Kubera iki ico ndakivuze? Mushobora kwibaza uti ico akizanye gute? Ndiko niyumvira nk'ubu intwaro y'uno musi, ejo hoba uwundi mukuru w'igihugu Ndayishimiye bakamukura nk'uko abandi bari bakuye uwundi, hanyuma uwukurikiye akavuga ati ubu rero tugira dutore umuti w'ibibazo by'abarundi, reka tuvyige. Mugabo mu kuvyiga akaca agira ati reka turabe bano barundi bari mu Burundi nyene, turabe abanywanyi ba CNDD-FDD,
n'abandi bantu batitwa ba CNDD-FDD bayegereye basanzwe bayikomera amashi ata kintu kinini bavuga, babonye abanyuruzwa banuma, babonye abicwa ataco bavuga, abo bose ukabahamagara utuye nimuze twige ingene buno Burundi bwatatanye bworonka amahoro. Mugabo hariho abandi bantu bari hanze twita abansi b'igihugu, twiga ingene Uburundi tubutunganya bariya bari hanze tubakuyemwo, ariko turonke ikintu cohuza abarundi bagatera imbere bagatekana bakabandanya. Novuga ko iryo ari ryo kosa ku bwanje rikomeye ryabaye mu butegetsi bw'uwo munsi, kuko ugiye ugasoma ibivuze ngo ni vyiza, intambwe bari bagize gushobora kubaho ikibazo kitavugwa n'ibintu vyiza cyane. Mugabo uriko urayasoma yonyene urasomamwo ikitavuzwe, wumva ko ayo masezerano agwanya abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Hariho ingingo nyinshi wumvamwo uca wumva neza ko ziriko zivuga nka paripehutu. Hari ingingo wumvirije wumva uti nkeka bari bazi ko Frode biriho mu kinyegero bariko barayivuga, kuko n'amasezerano aguma avuga ngo ingorane ziva ku bantu bakunda inda bashaka kuza mu butegetsi, bashaka gufata ubutegetsi kubera ubukunzi bw'inda. Ivyo ugiye kuvyumviriza uyu munsi abasendedefite bariko baravuga, batwita uko nyene natwe. Nabo nyene bavuga uko. Bavuga ko tushaka ngo intwaro z'amagaburanyama, bavuga ko ibyo dukora byose dushaka kuja gufungura, n'ivyo bavuga. Iyo ntwaro y'ico gihe nayo ugiye ugasoma neza, ndasaba abantu basubire bayasome. Amasezerano si na manini, ni hamwe nyene abarundi badakunda gusoma. Amasezerano agizwe na article 4, ingingo 4, mugabo izo ngingo 4 zifise utundi duce dukomeye turimwo, kandi ibintu ubona ko bikomeye. Mugabo bisomye wumva uti baragira bati reka ngaha twebwe duhuze tuje hamwe, hanyuma dukore ku buryo bariya bari inyuma yacu bataza kubitwaka. Iryo ni kosa rikomeye. Hamwe ejo tworonka indi ntwaro ibigira gutyo ukavuga ngo yatuzaniye amasezerano yandi y'ubumwe, iyo ntwaro yihenze nta muti yo bizanye, hamwe itokwemera kuvugana n'abantu badafise ivyumviro bisa n'ivya CNDD-FDD. Hamwe yoguma itwita abansi b'igihugu, yoba yihenze gose, nta muti na mutoyi iyo ntwaro nayo nyene yobizanye, hamwe yogira démarche yofata ingendo imeze nk'uko. Ico ni kimwe. Ikindi gikomeye gose kitavugwamwo ni ikibazo c'impunzi. Niko ukiriko urasoma intangamarara y'amasezerano, amasezerano aravuga ko Uburundi bwagize injyane, izo njyane zivyara ukwinubana hagati y'abarundi, bigeraho haseseka amaraso y'abarundi ataco bazira, mbere haraba n'abarundi bangara. Mugabo uyagiyemwo yo nyene urasoma ukava ku ntango ugaheza, nta hantu ubona bazagira bati tugiye kugira umuziro uko ata murundi tuzoshobora kugira impunzi. Nico nta kiriyo. Iyo ico candikwa hanyuma hagafatwa izindi ngingo zijanye naco, umutegetsi mu Burundi atumye habaho impunzi abafise uko aboneka. Ariko uyu munsi umuntu araja ngaha akavuga ngo intwaro y'ubumwe, akavuga ko ari mu bumwe bw'abarundi, dufise ibihumbi amajana n'amajana hanze, we abandanya yita gusa ngo n'abansi b'igihugu bahunze amahoro, akaguma yivugira uko ashaka. Ariko abantu baba impunzi kubera intwaro ibihari. Ikibazo mwari mumbajije yo nyene, nko mu ngingo igira kabiri y'ayo masezerano, bise ngo turavavanuye n'inyifato y'amacakubiri iyo turutse hose. Iyo ngingo uyinjiyemwo indani uduce turimwo, dushimika cyane kugwanya abantu bose biyumvira gufata ibigwanisho kugira bashikire ubutegetsi. Nivyo bivuzwemwo ko ari ukubagwanya n'inguvu zose ahantu hose abo bantu bazoba bari. Muri ico gihe ni kimwe mvuga nti uravye Burundi bw'ico gihe, urumva ko ngaho bari bavuze ko bazogwanya paripehutu n'inguvu zabo zose. Aho kirumvikana ko arico bari bavuze. Uyu munsi Uburundi butwagwa n'abaciye bafata ibigwanisho nyene. Ni ukuvuga ivyo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi avuga, abantu bategetswe kuca bagwanywa, uyu munsi batwara igihugu. Kuko amajana avuga ko kizira ikagenzwa ko ari umuntu azofata ibigwanisho, kandi ko uwo muntu ateza kugwanywa n'inguvu zose, hanyuma hakari abaciye babifata bakaca batwara igihugu. Ni ukuvuga ko bo nyene CNDD-FDD yo nyene itandukanye n'aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Hanyuma nk'uko mubivuze, ni CNDD-FDD ivuga ko ata wundi numwe azoyishobora, azosubira gutwara Uburundi, kuko yo yiteguriye gufata inguvu zose zishoboka z'ibigwanisho ku buryo atanumwe aronka ahamenera. Ubu hariko havuga amakuru
y'abasirikare benshi cyane bariko barinjizwa baba bagera mu rugero rw'ibihumbi 10. Ubu hariko havugwa umugambi ukomeye cyane w'uyu mwaka wo gukora ngo FRAD cya gisirikare bavuga ko bagiye kwigisha abasivili vya gisirikare ngo aribo bafashe ivy'igisoda kuvuga uravye ko bari basanzwe bahirwanisha imbonerakure nizo zigiye kuba zimeze nk'abasirikare. FRAD ifise n'ikindi kibazo kindi cyangwa gutorera umuti nuko abagwanye muri CNDD-FDD nka bose bagiye gukukuruka mu kiringo c'imyaka 5 iri imbere, n'abantu bake cyane bagwanye muri CNDD-FDD bazoba bakiri mu gisirikare cy'u Burundi. Bamwe iyo ugize uti jewe ubutegetsi nzobugamya kubera inguvu z'inkoho yanje, bavuga imbere yigeze kubivuga, nuvuga ko uwundi nawe inyuma agira ati nimba ari ivyo na jewe nzokwereka ko nzi kuzifata hanyuma tude dupime turabe. Nivyo ubuhamagaye. Ubundi esprit, umutima wari uri muri masezerano y'Arusha kwari uko ibi bambevuza Ayarusha navugwa n'ivyo kuko niyo aza yunganira gose amasezerano y'umwe bw'abarundi akanatomora kurusha uko aya yarakoze ibibazo bitari bike, ariko n'ubu afise ivyo atishura ko nkuko bamvuga imbere yabivuze. Rero ko vyo babifitaniye isano, arakabazo twari twabajije. Birafitaniye isano gose, mbere none mera nk'uwunganira Professeur Eric Rukingama ahavuga ati amasezerano ntiyapfuye. Ico nico amasezerano ntabwo yapfuye. Uravye ugasoma amasezerano y'Arusha ni ivyiyumviro vyinshi biva amasezerano y'umwe bw'abarundi vyinjira mu masezerano y'Arusha, mu nyuma bikaca bigenda vyugururwa kurusha, bihabwa bitomorwa kurusha. Kumwe navuze nti amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ntatomora ivyo ariko aravuga, mu masezerano y'Arusha baratomoye ibitari bike. Rero nako ndavuga nti uravye amabwizwa shingiro yose yagiye arubakwa, amasezerano yo kugerageza gutora umuti mu by'Uburundi yose yagiye arabaho, yose urabona ko umushinge wayo ari aya masezerano y'umwe bw'abarundi. Ni naho haho gushika uyu munsi tugifise abakuru b'igihugu kumbure bashobora ko batemera ayo masezerano, ariko mu kurahira gushika uyu munsi atanumwe arubahuka gufuta ayo masezerano mu ndahiro yiwe, barayavuga batayemera ariko bakaba bayavuze. Ibindi mu byo mwari mumbagejeje mbona no kongera ko nuko ibimenyetso ari byinshi cyane mu ntwaro y'uno munsi biboneka ko bitandukanye n'aya masezerano. Hari nk'ico nanditse ko muri no ndwi nibutsa ingene nk'umukuru w'igihugu w'uno munsi yarahiye afashe ibendera ry'ubumwe bw'abarundi, ariko urabona ko ari ibendera ritegerezwa kuba ritamugwa neza. Urabona ko uko iminsi ihera hakorwa byinshi bituma iryo bendera ridasubira kuboneka. Narerekanye ingene n'itariki nko mu nama y'abashikiranganji ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ryakuriweho mu kwezi kwa gatatu muri 2024. Abantu ntibabibonye, nta bantu babivuze ko, ariko imbere yaho hose wasanga mu nama y'abashikiranganji umukuru w'igihugu abakikujwe n'ibendera ry'igihugu be n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi, ariko uwo munsi bashinga ko inyuma yiwe hajyaho ibendera ry'igihugu incuro 5. Ni ukuvuga ko ngira barana babaye ko tutanabibonye ngo tubivuge ko yari impinduka yerekanye ati guhera uno munsi bijya bintu by'umwe bw'abarundi bya buyoya ntimusubire kubimbwira. Kumbure nico yaratubwiye twese mu myaka yaho mu za 90 kwari ukuvuga cyane cyane hagati y'amoko, baba ariko bavuga cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi. Kuva nka President Ndadaye aje hari iyindi dimension yagiye ko, uravye ngene ashinga leta agira ati umushikiranganje wa mbere niko ntituza gusangira ubwoko, ariko kandi aza kuva muri Iprona akagira n'abandi bo muri Iprona bakeyi ashize muri leta yiwe. Nukuvuga ko ubu uvuze ubumwe bw'abarundi ntibigarukira ku moko gusa, harajamwo n'ico cy'ivyumviro bitandukanye dufise. Intwaro ikumira, yabikumira ifatiye ku moko, yabikumira ifatiye ku ntara, yabikumira ifatiye ku gitsina, yabikumira ifatiye ku vyumviro vya politike, igafata ko abarundi badafise ivyumviro by'ubutwara batakira abarundi. Iyo ntwaro yose bari intwaro y'amacakubiri, kandi bari intwaro itandukanye n'uwo mutima wo guhuza w'ubumwe bw'abarundi. Rero Evariste Ndayishimiye umuravye kuva shika, intumbero ziwe zijanye no kwigizayo ubwa mbere abo biboneka neza yavyerekanye nabo badasangiye ivyumviro vya politike. Urabona ingene nta gwego na rumwe nk'umugambwe nko mu kiringo giheze
nk'umugambwe CNL wari ufise hafi ibibanza 30% mu nama nshingamateka. Mu masezerano y'Arusha avuga ko umugambwe wose ugenda uronka ibibanza bingana n'ingene userukiye mu nama nshingamateka, ariko urabona ko atamusenera kwa Ndayishimiye ashobora kuronka ikibanza, kirazira. N'urugero rwo kubica no kubapfunga rwagiye ruduga. Abo nuko bo bari no mu nzego baraboneka. Hari abanyamigambwe bo batari mu nzego, dufata imigambwe yari ikomeye nka MSD, ukaraba uko bafashwe, Frodebu, ukaraba n'iyindi. Abo bantu bose barigijweyo ku buryo ubona ko umengo ntibakira abarundi bakwije byose. Umugani w'umukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yivugiye mu majambo yiwe ati CNDD-FDD nibwo Burundi. Rero kwa Ndayishimiye Uburundi bwiwe buragarukira cyane kuri CNDD-FDD. Niyo uravye nk'aya matora aherutse ukumviriza ibyo avuga, yariko aravuga ko abarundi bose batoye CNDD-FDD, mu cyama ko cubazo uti abo yita abarundi ni bande? Avuze abarundi bose ni ukuvuga ko abamutoye ari bo barundi, abatayitora abo ntabaharura mu barundi. Ico ni ikintu kiboneka mu ngendo yiwe. Numva ko kwigiza y'ibendera ry'u Burundi bisigura n'izindi nyifato nyinshi zose zisha zigenda zikurikira. By'igisirikare nabivuze, navuze ku by'imigambwe no ku by'amoko naho nyine ico kirakomeye. Ni intwaro ikoresha urugeri rwinshi mu kwigiza y'abatutsi, ntikivugwa, ni ikintu kitavugwa muri kino gihe, ntikivugwa, ariko ni intwaro ikoresha urugeri rwinshi cyane mu gutera yigiza y'abatutsi uko ishoboye kose, aho ishobora hose. Nko mu nzego udasanga bitomoye neza mu masezerano y'Arusha no mu bibwirwa shingiro ko baza kubahiriza nka bijya byo kuvuga ngo 40% 60%. Muri ivyo bihe uca usanga nk'urugero rw'abatutsi ruba ubusa canke rwaduze ruza kugarukira ku rugero rwa 20% mu nzego. Aho mvuze nk'ubusa ni nk'abatwara iperereza mu ntara n'ubusa, kubera ko Arusha itigeze itomora ingene nk'amoko aserukirwa mu nzego z'iperereza. Twara indero mu ntara wasanga iyo bashyizemo umututsi abumwe canke babiri mu ntara 18. Bikamera gutyo nyene ugiye mu batwara amagara y'abantu mu ntara. Ishirahamwe rigiteka ryarakoze icegeranyo cerekana neza ivyo biharuro byose uko byari bimeze. Nuba ahantu hose bitatomowe ingene amoko aserukirwa, abatutsi nta jambo bafise muri iyo ntwara. Ikindi kintu kiboneka cyo cyakozwe guhera kuri Nkurunziza bubaka ibwirizwa shingiro rishasha, ni ingene bakuyeho n'ibyo bya 40% mu nama nshingamateka naho biba byubahirijwe, baciye bica icubatswe y'Arusha cyatuma naho umuntu yoba ari 40% bafise ijambo rikomeye mu ngingo zifatwa. Bagira bati gufata ingingo ubu mu gutora amategeko bizoba kuri 50% n'ijwi rimwe, harenze kwijwi rimwe. No kuvuga ko uri 40% hakaza ingingo irenganya uwo mugwi wose, uwo mugwi ntiwoshobora kubibuza. Uwa 30% yoshobora gufata ingingo, bamwe 40% ariho bari iruhande yuko bari muri CNDD-FDD ico bategetse nabo ba 40% bose baza gukomera amashi ico CNDD-FDD izoba yavuze, atarindi jambo ryabo iza kubaho. Naho bo batuma gutora itegeko uyu munsi rivuga ko bafusi izo 40%, naho nyene bo bitora baje batutsi bari muri amashinga amateka, bo batuma gutora itegeko rituma atazosubira kuyibamwo bo ritora baje batutsi muri CNDD-FDD. No kuvuga iyo ntwaro kwimeza ubu ni intwaro y'amacakubiri agenda gahoro gahoro. Urugendo rukomeye ubafise n'ubwo guheza ikibanza nk'abatutsi bafise mu nzego z'umutekano mu rugeri rwinshi. Nk'ibi wumva bagira bati twinjize abantu 10,000 tutakiraba uko Arusha yavuga ingene abantu baza guserukirwa muri ivyo bintu, akavuga bati dukeneye abasoda benshi baje kugwana muri Kongo tubinjirize rimwe, ntawe uza kubiharura. Hariho ibindi bintu biri symbolique. Hariho ukuntu ku ntwaro ya kera bavuga ko umunyamacakubiri bamudefinisa gute. Kimwe mu byo bita umunyamacakubiri n'umuntu yashobora kubahuka kwerekana neza akadoma ko urutoki ingene abahutu barenganijwe. Uyu munsi mu ntwaro iriho naho umunyamacakubiri n'umuntu ashobora kubaka kuvuga kerekana aho umututsi nawe yarenganijwe, aca yitwa umunyamacakubiri. Ariko ndagicibutsa ndamaze kukivuga no gahasi ubwa mbere, umunyamacakubiri ntabwo ari uwerekana akarenganya umugwi kanaka uriko urakorerwa. Umunyamacakubiri ni ufata ingingo zikumira umugwi kanaka. Amacakubiri ntabwo
ari ukwerekana akarenganyo, amacakubiri ni ugukumira. Rero umunyamacakubiri n'undi afata ingingo ukabibona ko yakumiriye. Amasezerano y'Arusha ugira araba uko navuze ya esprit yari yubatswemwo kuri Perezida Buyoya, yaragira ati kugira biboneke ko dutwara twese, nuko uwa mbere atwara igihugu afise ubwoko ubu, ugukurikira mu gufata ingingo akomeye aba afise ubwoko budasa n'ubwo. Niyo ngendo yo kwa Perezida Buyoya, naho batavyanditse ngo abitomere uko nyene muri ayo masezerano. Mbaye umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere aza kurongora leta ntidusangira ubwoko. Ariko bandayishimiye bagira gute? Bagize bati hahoraho ivyegera bibiri. Muri ivyo vyegera bibiri hariho kimwe c'umututsi cahawe inguvu ku nzego za politike, iz'umutekano, iza diplomasi. Ntidukeneye ivyo bintu. Baca baragira bati reka tubihindure dushireho umushikiranganje wa mbere. Nukuvuga umukuru w'igihugu asangira ubwoko n'umushikiranganje wiwe wa mbere, bakaca bagira icegera c'umukuru w'igihugu. Je mpanda mwita sinzi ko bafata ko namututsi ndamwita ishugwe bamanika muri saro. Nta kintu na kimwe ajejwe uwo muntu. Sinzi ko novuga nkabiheza. Navuze intara ingene zitwawe uwo munsi, aravuga ati turi twese, ukaca uvuga uti ndagena abahutu bane batwara intara n'undi kamwe ndagahe intara imwe, nzovuga ko bose barimo. Ahandi hose bagiye bagira gutyo. Rero ndabisubiremwo, sintangara ko dufise umukuru w'igihugu atemera ibendera ry'ubumwe, kuko n'umunyukuru w'igihugu w'umunyamacakubiri gose ashobora kuzodushikana ahantu habi cyane. Ndangirize ku kantu kamwe gusa naho kumuri mbere yuko murangiriza kuri ako kantu Pacifique Nahazwe hambavu y'ibi bibera mu nzego no kugena mu mabanga, hari ibi vyadutse vy'imvugo vy'ugwanko biboneka mu gihugu. Ivyo vyo nimubona ko bitandukanye n'aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi, aho usanga abantu bavuga ivy'amoko badafatwa ku rugero rumwe mu Burundi? Ni ikibazo gikomeye gose ico uvuze, ingene ubutungane bw'Uburundi uyu munsi bukoreshwa kuri bino bibazo vy'amacakubiri. Navuze ko jewe amacakubiri ndayashira ku rugero ahantu habiri. Amacakubiri ndayashira ku bijanye n'imigambwe, ivyumviro vya politike, amacakubiri ndayashira no kuri bijanye n'amoko. Ubutungane bw'Uburundi uyu munsi, ubwa mbere bwo n'inyundo y'uguhonda uwo wese atavuga rumwe na CNDD-FDD. Muri ndondeza hariho nk'umukenyezi wo muri Frodebu dufise yanyurujwe muri 2015 nk'abo bandi. Ukuvuga uwo wese CNDD-FDD ishobora kuvuga iti yakomeye, yotubangamira, yohava tugora, aranyuruzwa, ubutungane ntibuzovuga, nta na kimwe kizomukingira. Agize Imana ntibamwice, baramutwara mu mpimba bakaryamikayo, ntazigera atunganirizwa, niyahejeje umunyororo ntazosohoka. Nuko ubwo butungane bumeze kuri ico kijanye n'ivyumviro vya politike. Ku kijanye n'iki cy'amoko nk'uko wari ukimbagije, tugire ku burorero buboneka. Ku bijanye n'amoko hariho nk'uburorero butatu ngira mpagarareko. Hariho akarero twese tuzi kumumenyesha makuru Sandra Muhoza. Turamaze kukavuga mu kiganiro, sinza kugatebako cyane, ariko ndakibutse gusa. Sandra Muhoza akiri umwana agifite imyaka 8 mu 1993, yabonye bica nyina wiwe, yarabonye bica inarume, yarabonye bica batemagura, ariho abibona n'amaso y'umwana w'imyaka 8, baratemagura umukenyezi wa inarume. Arabona bica inakuru. Ivyo avyibonera n'amaso yiwe ari umwana w'imyaka 18. Nawe nyine aza gukira ari uko hariho umwe mu bariko baratema abo batutsi baho muri komine Busone nimba ntihenze, yavuze ati wewe so ndamuzi, atera ngo amusubize inyuma gushika atenda kakereka ingene kiruka kakingira ahantu mu nzu, kakana barakarondera ati wa mukobwa wa nakarihe ko tutamubona. Bamwe bati nawe nyene yapfuye, mu bandi ati kumenga ntitwamwishe. Uwumvirije iyo nkuru yiwe ni inkuru ibabaje gose. Arakuze, arabaye umukenyezi. Hanyuma mu mwaka wahera 2024 harabaye inkuru yaciye muri RPA yavuga ko CNDD-FDD yinjije amakonteneri 4 y'imipanga. Umuntu yiboneye abavyeyi biwe batemeshwa umupanga, birumvikana ko ivyo vyumvisa jugumira, bimwibutsa bya bintu byose yabonye. Hanyuma abari muri groupe WhatsApp y'abamenyesha makuru bariko baravuga sinzi ngene ivyo vy'imipanga bijemo.
aravuga ati ni twebwe twaramba turazi yuko mwari mufise umushikiranganje yari ajejwe kwivuna abahutu aca aravuga bazana amajwi ya filime sinzo yihe bakiri umushikiranganje wo kwivuna abansi avuga yuko bazokugwaruka amacumu ibishoboka byose kugira baje kugwanya abaroberi aravuga ati ntako mutari mwaragize ngo muduheze ariko Imana yaraturinze turiho wambonera kure kubera ko we wakorana n'iperereza aca ariruka mu iperereza aravuga ati uyu mugore ibintu avuze ngena twanka muteza kumufata iperereza ry'Ingozi rirategura kumunyuruza haranategwa nuko aca yicwa Imana yiwe agifatwa aravuga iyo agiye hanyuma atabarizwa kare akira gutyo ntiyaba yishwe ariko yamaze kubibwirwa kwaza kwicwa uyu munsi arapfunzwe iyo uri kurumviriza urabura by'ukuri kintu ariko arahogwa icarico ivyaha bamushirako ngo atente ngo intégrité du territoire national ni cyaha no mategeko y'u Burundi kidasiguye ico gisigura handi mu ya version raciale ukaburi ya version raciale aho woyikurwa gwanko bw'ubwoko wo rukura mu byo byavugiwe muri iyo groupe kandi uravye ivyo yavuze n'ivyavuzwe niyo mbonera kure yagiye kumurega bose birasa bavuze bimwe nimba cyo bicaha bo cyagirijwe bose ariko uyu munsi uko bimeze mu butungane bw'u Burundi uri umututsi ukagirizwa ko watutse abahutu kabaka kubaye akandi karorero koko ni kabi karababaje n'umuganga yitwa Dr Patrick Bitanga Umutwenzi yari muri groupe y'abaganga hanyuma baba ariko bavuga kuri ibi severa hajya izura amagufa wewe aragira ati none ayo magufa ko ataba yapimwe atarabwe neza amenya gute ko abo bantu bazuye abaribo tibamenya gute ko hatoba harimo n'amagufa y'impene ndavyikure ko niwe yabivuze ati ndabivuze kandi n'amajambo ntokuba ko gukoresha je abariko baranyumviza bose baranzi ko imvugo yiwanje ahigarukira ivyo ntoshobora kuvuga kubwanje n'imvugo akondana mugabo kubera ko wewe abivuze ku bahutu ubwo nyene umwe mu baganga kubera azinanye n'iperereza yaciyeruka mu iperereza yavyerekana uwo arafatwa gushika ubu ari mu mpimba kandi hari ibipimo vyerekana ko uyu muntu asanzwe afise ubugwayi bwo mu mutwe yari asanzwe ari ku miti hariho akandi karoro benshi bazi umukenyezi yakora muri meri ya Bujumbura mu bihumbi 2021 niho nibaza yafashwe uyu yaravye defile yo ku munsi mukuru kwikukira haba hariko haradefira abakenyezi bo muri fami intwari ryashira hamwe rya Angeline Ndayishimiye hanyuma yandikira mugenzi we bakorana yakoresheje nawe nyine amajambo mabi uko yavuze ati urabonye nawe ibyo wonyereka umenga ni inkware ku mudugo nivyo amajambo yavuze ni mabi n'amajambo atanumwe yashigikiye nawe nyene mu butungane yavuze ko asavye imbabazi umuntu wese yoba yiyumvise muri aya majambo ko ari we yatutse ariko yariko abiganira n'umugenzi wiwe ari babiri gusa ayo majambo atwagwa mu butungane niwe muntu wa mbere nibaza uyu munsi amaze guhabwa igihano kinini na amande nini cyane mu Burundi kurundi ruhande tubona ibiki kurundi ruhande hariho abegereye CNDD-FDD basohora inyandiko zitomoye neza zita abatutsi ko ari imbwa zivuga ko abatutsi ari imbwa zamenyereye kunywa amaraso kandi zidahaga zibita amazina ziducapa turi bikoko zivuga ibintu byose bishoboka bibi ku mututsi hariho n'ishyirahamwe ryihaye ryitwa bimenye ntacyo bitwaye ryihaye kwigisha urwanko risohora amawodiyo ribesha ryambika ibara abantu iminsi yose ivyo birashyigikiwe birahabwa amafaranga n'igihugu ntivyigera bikorwako ni kimwe ndiko ndavuga ingene ubutungane bw'uyu munsi ari ubutungane bukoreshwa kurwanya uruhande rumwe rw'abarundi atari ubutungane buriho ngo butunganiriza abantu ubwe butukoze ikosa wese tuzomuhana uzotuka ubwoko wese tuzomuhana ni uzotuka ubwoko bw'umukuru w'igihugu ni wazohana ariko uzotuka ubundi bwoko ashobora kuba adakunda uwe ntazohanwa bizobisanzwe ahubwo azogirwa intwari ubukoze ivyo ico nico nagira ndabivuge ko rero wantase hariko ndiko ndavuga nti harakanyuma nagira nongere ko igihe professeur Rick Rukingama yarangiza yasizemwo akantu gatoyi novuga nti kajanye n'ibi vy'indero nagize muti kumbore tuzogaha ikindi kiganiro ariko ngoma mpagarare ku masezerano
y'ubumwe bw'abarundi mu kurangiza ingene avuga imbere yuko avuga ati hariho agace kanyuma kavuga ngo aya masezerano ni ntabanduka ariko baravuga ivyo abarundi bemeranije agace kanyuma muzogasanga mu ngingo ya 4 agace ka 4 k'iyo ngingo ndakabasomera uko kavuga ngo dutegerezwa kurera abana bacu mu nzira y'ubumwe turahakanye kandi turiyamirije kubigisha amazimwe n'amacakubiri ayo ariyo yose uyu munsi abana b'u Burundi harugwaruka gwiswe ngo ibiswi vy'inkona ivyo bisi vy'inkona vyirirwa vyigishwa ibiki bigishwa ibiki hari imyanya wumva bavuga ngo abansi b'u Burundi bazobasongako ngo kunzu ngo ku cumba ngo kumusegetera bigishwa kwica abatavuga rumwe na CNDD-FDD havuye ico babigishije kahise ingene kahise ku Burundi kubatse wumva baratangura bakavuga ngo intwari z'u Burundi baravuga ntare rugamba yagwaniye imbibe z'igihugu bakavuga mwezi gisabo ingene yagwanije abanyamahanga bakaca basimbira kuri gwa gasore yarondeye ukwikukira bakaca batandukira ndadaye yarondeye demokrasi bakaca baja ngo kuri sogokuru wacu wo bacavuga ngo yo barabanza bakongera ko nakandi kantu nivyo nibitangaza yakoreye igihugu bikaba biraheze ubungira mu nyuma zoca bongera ko ndayishimiye ni ukuvuga yuko mu Burundi bwabo si Burundi bwatwawe n'umupresident yitwa n'umwami Mwambutsa si Burundi bwatwawe na president Micombero si Burundi bwatwawe na president Bagaza si Burundi bwatwawe na president Buyoya n'Uburundi bufise bamwe gusa bwemera n'abandi butemera ko ari abakuru b'igihugu b'u Burundi womengo birasanzwe ariko ni ikintu kinini cyane kuko uwo mugwi w'abatemewe kuvuga batwaye Burundi ntituba tuvuze ngo tugiye kuvuga batwaye neza kuko umwe wese mu batwaye afise ivyiza vyiwe afise n'ibibi vyiwe afise ikiringo c'u Burundi yitirirwa niwe acambara hanyuma tukiga ibi yakoze ni vyiza ibi yakoze ni bibi ntushobora gutoranura ukavuga ko abaperezida bose b'abatutsi ubakuyemo hasigara abaperezida bamwe wewe ushobora kwitorera ubwa mbere CNDD-FDD n'abandi bakeyi ushobora kwemera ivyo bintu vyigishwa abana bitandukanye n'aya masezerano avuga kigira kwigisha abana amazimwe n'amacakubiri ni bimwe ku bwanje Professeur Rukingama yavuze ati imwe mu nzira yo kwica igihugu no kwica indero indero sayo mashure gusa indero hariho nibi bintu ideologique ugwaruka rwacu riko rurigishwa murakoze